rero aba bagenzi bacu bababanyi kubisanzwe ntibaba hari babiri ntibaba hari batatu iyo nzu yawe ishaka ibe ari chambrette barayikwigwamo barakundana sana rero murabona hariho amazu usangamwo ama douche toilette rero abagenzi bacu ibintu baciye bakora yayisanze mu rupangu baciye barandura bacashira akamatera kandi menye wangira ngo je nibaze okay hanyuma ko kamatera bagashizeho baba baragwiriye hewe tugaruke kuri ibi bintu donc ni ibintu bibiri hariho udakora kwemererwa gukora mu kabare uri umwigeme nivyemewe honyene nagateka ko droit au travail kenyezi ntiyemerewe kwivuna kanyota mugabo uyu imbere yo kumuhagarika uramuvuza ibi ni biri normal Jamy ntushobora kwibungenga umwana mu mezi 9 ukamuvyara akamara 2 semaines umwana 2 semaines baba bamaze kumufata niki ubwo ntiyagize iryaba bayita depression postpartum yoshoboka no kuvuga ngo Jamy na Ozi baragize mariage mu kwindwi turatasha ubukwe musengera rero abantu muri Canada musengera he hari ama video yasituye nitugira tuvyemeze kubera twayabonye uko yagaragaye mu isengero umuntu ariko arashaka kwinjira bamusohora ku nguvu. Just to be nice. Be nice. Be nice is a church. Be nice. None turasaba abaririmvye kuko boza kuririmba. We need just a choir to come. Umureke turahamagara police is right. None shengero ry'Imana ibintu bigeze hiyo saraba rero data bakuru ibintu bigeze hiyo Siren Vibes TV amahoro neza murakomeye tubahaye kaze akarakavuga mu masingi twavuga ngo kaze na karibu donc totoroji bago kaze na karibu donc kaze cyane karibu turabakiriye we ku musozi w'igikundiro turabakiriye we ku musozi w'igikundiro kaze bashitsi bacu kaze amahoro neza turabaye kaze mu kiganiro ca kuri comptoir kiba kuri Siren Vibes tu imisi yose kwa Mungu n'umusi twazindutse tuvuye muri mu ya mbere dushaka kucayi twazindutse soirée tuvuye mu ya mbere kugira ngo dushuti ikiganiro murabona ko turi kutunicayi ahandi twa tugikora saa 10 canke saa 11 kugira ngo mushobore kuronka mw'ijoro rero twazindutse turi kucayi Nikita kumatwa n'umukate yego tukura y'umukate ako haramuta umukate ngani ko rakaye bijanye n'umukate amahoro rero karibu kwimana hamuta oya ni nido akaye kango nido sha kararyoshe karibu mwibuke kandi kugira subscribe mugena na like na share n'ama commentaire uramutse cyangwa tubonetse baramuze turabaramukije bakunzi bacu yambu mwaramutse mwiriwe bivana naho muko baratwumviriza Linda Nikita Jamy nitwa tubashikiriza iganiro kuri comptoir imisi yose kuwa Mungu kuri Siren Vibes uyu munsi tuza gutangurira ku commentaire yanyu amwe ariko amwe twara ntitwoyamara gusa commentaire 70 ani menshi vraiment mugabo hari yabonye byanditse he ko ngahaje binsize ngizi go 78 78 hariho commentaire nakunze yitwa Robert Nathan ngo nabakunda mama akunda gucora n'utaduse ducora wayikunze iki yavugishije ukuri yana yavugishije ukuri Shese navye none twe gucora none oya je nindaho racora kuri comptoir baracora ngurira moya we cora natwe twebwe je naranamubwiye vendredi ni bantu babiri hari abantu babiri bavyanditse urundi yavyanditse menga muri fun and fact urati kintu nababwiye ni mureke imijinya
Voilà. Mudafise ico mutanga murafise umutima duha umutima mwiza wanyu ya emoji umutima mo uzobukwiye umutima ubwo bari kubera abantu bako baraduha amanido bako baraduha amanuze yo kuri comptoir dusorore kuri comptoir abantu barahana gatera tourner nahabe y'ivyo vyema n'abara magi ati parete yose mbonye ku meza hari abantu batatu banywa itabi nkatera tourner ya yes ariyo muntu okay Sherissa Bertile kwitonda numva no basohokana turaba Jamy urafise message ugumako ubiriza turabawe Bertile turabawe nukuri turaha turi hano urakoze sha kandi twa tujana asha urakoze sha Sherissa Jamy arakeneye gusohoka yazinze arabinyandikira vraiment ko abikeneye cyane dusohoka ne chérie abana sans figure sans coupe karashaka gusohoka Aime Blaise Kezimana oya nawe ararenze tuzobicapako oya tugende bukebuke Aime Blaise n'umuntu wacu mugabo kandi turamukunda turamufana Aime Blaise n'umuntu wacu sana umuntu wacu gose kandi akoreka abantu bacu ubunye ndatanguye kwa maîtriser uyu sisi ay 12-25 sisi n'umuntu wacu gose kandi yacema ngo afite ikibazo cyo kuzarishura mu message umva ngo muri commentaire aragira like akaca yishura aranatwishurira n'abandi sisi we turagufana iyo tutari hafi yo kwishura aratwishurira hanyuma reka tufotoza katufotora hariya ngize positeri gusa ndakuze mu maso ndakubonye gusa numva ndyohewe iyo turacaka n'uyu unye Fredine Fredine gacuti turamuramukije Juventus Gatore nawe arakunda komanta umufana wacu twagabira amakamba hanyuma ndawe brochette hepfo turabaha akaba yakagwasa muzashimwe n'aka brochette umunsi umwe ko bagatisa vendrediza yitwa ndi Angelo vendredi tuzoba turiko turafungura ka brochette dimanche iza plutôt nkumva kubera fan in fact ndavyitiranye ngo vendredi kurancanga nayo nibabanze Nikita na fan in fact reka turiko turaba kwanza abantu bambaye bakunda kugira hariho nabitwa yigishinwa tutamenya kuri comptoir urabegwa sana Nikita merci Nikita sha Jamy ngo achandoga nimuze ndageze ndabakunda vuga none vuga ikintu nana kimwe birane mama atitera stress reka shayi zihari zirakwiye nze gushiramo n'izindi turabakunda cyane bashi turabakunda cyane yego ngo ubu muri sane gucoresha muri wabonye rero uyundi Keri Kezimana reka kudufata nayo ngo muri sane ngo ngucoresha imameshe yose ni muri sasa wewe twarabwiye uko comptoir reka nituvuge nabi reka kudusomborotsa barasomborotsa abantu reka kudusomborotsa turitekaniye ukwacu kuri comptoir concept ya comptoir ndetse tuza oya nyene twaje gushima n'ubungira nshime je muzondoga benzo kumashimira abantu hari abantu badukunda vera abantu dukunda n'ukuri abantu dukunda urazi ko hari umuntu yayandikiye ryari ngo Nikita uku kwezi ntiguhera utabonye imvutano ndakurungikiye hanyuma ngo gucora turashima bagagira kiraramba none Keri Kezimana ndamuzi Keri duha umutima wawe mwiza urakwiye ubonye ko tuko dushima ama commentaire muri izi commentaire hari umuntu kisa turasabye ibaze dufite umutima ushima gratitude babita thankfulness none urumva rero turabashimiye cyane two dusoma zose mu ngabo turabibona ko mudukunda turabakunda natwe turabakunda gose kandi ukuntu iyi concept mwayakiriye ikaba nk'iyanyu biraryoshe cyane kuko Nathan Keri Kezimana murashaka namwe ko tubacorera muzoze tubacorere umviriza turabashimiye cyane kubona muko muradusapotinga mudukunda abantu duhuramye barabara uno musi rero comptoir kugirishwa nandi kwera Nikita n'abatovuga
ngo ari fani sawa ndaza kuba fani ni jenyene umunsi umwe muri Fun and Fact bambwiye ngo sintwenge nivyo hari muri Fun and Fact yego ngo nkora ikiganiro natwenze ash ya mama twone bisa nagasho ubwiye mu convoyer ati nuko bite ku modoka nigishoboka bikunda naho muhemera amayanga na gute urumva rero ngo yo flowers turabashimiye abantu rero muko hanyuma ikindi naco twama twibagira kubibutsa nuko murashobora kumenyekanisha ibintu byanyu mukora mu kiganiro cacu rero ntimutinye kuduha ibyo mukora byo mudandaza amaserivisi yanyu mutanga kugira ngo tuyamenyekanishe tuyacishe ko ngaha anye tuyavuge kugira ngo mushobore kuronka abakiriya benshi hamara turonke ega Angelo kajya ka boisson umva abona umenga kajanye na brochette kajya ka boisson twa dufise ubunye twakurya chapati n'amaharage canke ka français canke twacha turya irojo ndakumbuye irojo yego nanje ndayikumbuye mugambi ijya tujanye n'icayi njye n'icayi cirangi nivyo tangawizi canke icayi irojo sawa tutaza kuja kurya mutupfenga rero ngira mvuga iki uyunye nawe ngo quand même muragize akantu ka body shaming kwaje kumenyo we love you still but tusabe nyuma abi deja oya urumva uyu muntu niko akunda kudatahura ivyo tuba tuko turagira Jeko navuze amaboko yanje kangana uko yishakiye sinigize ko body shaming aba ngufite ibinyunyu nukuri nta kintu na kimwe cha body shaming tuba tuvuze kuko erega ryamenyo si mabi amenyo y'intaragande yabuze ikiyaharura agaharurwa n'Imana n'Imana yashaka kuyaharura yashisha kamaso ayi intaragande abanza guharurwa n'Imana umve amenyo ari mabi yabuze abantu ntimuzi gutahura vraiment ibintu byinshi intaragande arateye intaragande ndafapfa cyangwa gitera inkuru cyane cibagira intaragande ndangwa ko yawe intaragande yeraho nawe bazi ngo je ngira kitarasara ntagira ubwenge n'ubu yatayutse intelligence discipline byose byaragiye be Jean d'Arc ntiyaturabye yaturabye ubuntu yarahevye kuvuga nashaka kureba guturaba Mirene rero twamato muvuga Mirene turashaka no kukubona Mirene umuntu atanga commentaire itondetse kuva ku kintu ca mbere gushaka ku kintu ca nyuma katuyisome Nikita na Jamy muraduteramisha cyane muduha makuru agezweho Kigingi nawe aje ayica umujya naratwenze ndamubonye yipodoye ndafata imbavu Jeanne nawe ngira yari yaje yarusha yiviriye mu vyiwacu aza kubata kuburake azomenyera abone ko mutari mu gisoda amenye ko muduhasho tukiryohererwa Mirene bizu Mirene ya Mirene bizu nukuri much love uyu nawe ngo yaramaze 2 semaines adatwenga kubera je na wewe exagere niteka na ngo muragira utugugu ndabakunda ukuntu rero muba munezere kandi mutigirisha kuvuga ko tugira utuguguraga abana wanje arasoma commentaire umuvyeyi baje ngo baragira utugugu kuri televiziyo iba byose umuvyeyi Jemwe mvuga ko ngira utugugu nisa ngara je nanje ayashatse utugugu twanje umwana wanje nawe nyene aratutse none turanamuryohera ma commentaire tugarukirize ngaha turabakunda cyane abantu mugira ama commentaire Jamy aha kuri intuze warababaye frame Nikita basi no musi muzaho bwaje Nikita na nawe ngafatwa miss twiza to miss ni twiza so oui okay turavuye rero muri commentaire zo muntu ze yiheze mbe yiyege muri mode avion vyagenze gute nje kanje turondera internet tukayibura uyu nawe ni yo okay turatangurira ku nkuru ya Jamy iyo kuri Twitter ego inkuru yanje rero inkuru yanje abantu benshi bagenda kuri konti ya Jamy Jamy Michel mugere Jean Michel Jamy
mugene murabe hariho kandi uratse ko yitwa amazina y'igisirimu yo mwivire kandi uri w'imwaro sinavukiye imwaro Nikita ifa ko tweclaircisa ikintu mwarimutse twarimutse mu mihama yani twarimutse ubu navukiye he bije none hanyuma muba mwagiriye kuri kakaririmbo ka Double J nateye ni mu my journey yaje mu yindi apara ngaha Jabanse muca muraduga. Ani dance na gato igatswa mutation. Twabaye no hanze hanze. En fait tu sais orange sanga babita migration professionnelle. Wow. Migration professionnelle. Tramukijana no sibari bagize migration professionnelle muri Canada. Muheruka kugurura site nziza. Nza kuvuga mugabo. Icyo nashaka kuvuga bijya biciro vraiment harimo kwifuza kwinshi mwagize. Oya ni heza. Akeza karigura. Akeza karigura. Ibihumbi amajana indwi jambe. Muga iya jambe barayibo. Nabazi kwanza abazungu gusa. Ndafise ico abazungu gasaye. Abazungu ni $300. $300. Uya mumera Mabuja urakazi. Amafaranga 700,000. Dozi. Kamugiye kuruhuka, ugiye cyane ruhukira nibugarama. Ahone honjohera harafutse. Kandi wihaje ibyo muri kwa ruhuka ama weekend. Ego vraiment kuruka birakenewe. Ega ntaho diffusion y'ubuzima tuzoronka. Ego cyane basha kuri standard. Rero yakubita ko nanjye. Na caption iwawe. Nivyo sinabonye. Waciye ugira ngo ifimi irabandanye kandi hagarara. Donc vive. Naho diffusion y'ubuzima tuzoronka nuko. Ahantu bagashira ko kuri ntuze zoya. Wowe uri nyuma mu winga bw'ivyuma. Haraka statut yashize ko uzo gashirira ko abanyagihugu abene gihugu bacu bazo gasoma bazo karaba. Uko akavuga ngo vive il n'y a pas de rediffusion. Ni kuvuga yuko emission canke film irabandanya y'ubuzima nigeri hagarara nigeri subira inyuma tuko ndutera imbere urumva ko yavyumve ya tweet yanje yavuga ngo ndabafinze reka je ndayisoma mugiye mu following Jamy reka turabu uyu munsi aba followers office ça followers c'est 5699 ça va tuzoba rero dimanche iza azobageze kuri bangaye nzobageze turabe ko dufise abantu baba intellectuel muri comptoir yanditse ngo ni muri rwa rukurikirane rw'amazu aguma duga kubera abashitsi tuguma turonka bahuye n'ivyago mu gihugu kibanyi ca Kongo. Yanditse ati ndabafinze bamwe batuma amazu aduzwa kubera inoti ngo bazanye bahejeje kurandura baignoire kugira haboneke espace yindi yo kuraramwo kuko ari benshi mu nzimwe now ikigiso ni kabi kabishamo okay bazokisomera urumva yitwa nta modifie mbe yaraje yo ops oya naya ijya ifise abantu ubufise uri verified nk'ubu nka konti ya Siren ni urashaka kumodify nka jewe kirungitse umva kiba kigiye hombo reka ndaherere iyi image mwihe image ego ntidufise amazu menshi nta mazu menshi dufise arimo ama baignoire mugabo iyumvire basinzu zirimo baignoire umaze kujamwo canke hotel umaze kuyibonamo iyumvire rero kwera muramaze kubona bajya abantu inzu kwisanzwe kenshi uzora abanyene amazu mu gupangisha inzu barabaza ngo muri bangahe ego hari ushaka ama conditions nkeneye ko haba abana sinkeneye abasore sindenza abantu batanu famille abantu benshi rero aba bagenzi bacu bababanyi kubisanzwe rero abagenzi bacu ibintu baciye bakura barayikwigwamwo barakundana sana rero murabona hariho amazu usangamwo ama douche toilette abiri imwe muri chambre principale ikaba ifise ntuze yayo hama izindi chambre zikaba zisangiye douche na toilette zazo rero abagenzi bacu ibintu baciye bakura
baciye barandura baravuze bati twe turi benshi kandi iyo toilette imwe iradukwiye hariho n'iri hanze yitwa ngo ni y'abakozi toilette zitatu si gusesagura gaspillage yayisanze mu rupangu baciye barandura bacashira mu bacashira akamatera kandi menye wangira ngo je nibaze okay hanyuma ko kamatera bagashizeho baba baragwiriye kandi bararonse uburaro n'uburamuko none rero mushamutangura kwidoga ngo amazu yacu bariko barayonona arayipanze kandi umuntu apanze inzu aba ari nka gwiwe kandi twayibaha murindire niyo ayigusubiza azogusubiza ibirimo ibintu vyawe byose muba muri uyu mwanya benyore yarabaye arabika yayitse hanze ari hanze ariko ushaka no kwimeseramwe bashaka kuyongera mugacisha umwana hanze mu gihe dushimwe iri occupé na nigere hanze iri occupé utudumbigiza urudogo ukamwoza ngaho onye rero ni ide creative cyane gose urumva kandi rero ni mwidoge inzu wa muhaye umuntu igwiwe kandi na madollar wewe na madollar kandi none harakubika arwanditse ngo ils en ont pour les loyers qu'ils paient umva amafaranga bariha mu mafaranga y'agaciro barayakonsoma urumva oya makomantere harimo abantu oya muze mwene mugire yego ni mugire kandi ntabwo besha ntituko tugirira publicity konti ya Jamy murahomba vraiment udukuru dutwenza duca kuri iyo nanje namara n'abantu bahomba ama statut yacu statut za Nikita zacu en soi statut wahani ngo matwibona mwafise caption nzogira group reka ndeke ya caption yako yavuga ngo kawusanga warayibi turabona aga screenshot basi yani wari uteruwe ya kamera nayo mwese n'umuzigo wiwe wabaye umuzigo urumva rero hari umuntu yaciye avuga rero wundi ati mwe murivugisha ati ya uwundi nawe nyakuntu yaranduye gazo yose ashashaho utugori nyashashaho utugori imaze ati hakonzo ndasuma yego hama umwacara mwishura mubwira ngo none ngo nihangane ntazidoge nyinzu azo mu tugori twese iyi commentaire ngo hari abantu banyimye inzu ngo babonye amadolari ntibazi cyo gupangisha inzu igahinduka akaguriro murazi ko ibintu byigeze gushavuza Yezu yego asanze ingoro yase bayihinduye akaguriro mwayibonye muri filime nashavuye abakubita abantu Ini teme shasha tusiga tuha n'abantu ngo muri abarozi ngo muri aroga urabindi gukubita kubita abantu hakubita yakubise rero ibaze iyumvire inzu yawe peut-être wagiye Jamy umaze nk'igihe utaba ngaha uciugaruka ugasanga iyo nzu yawe yarahindutse marché hariho n'undi yayigize car wash yo ego kandi badanye neyo aratyatura nani muro sinshobora kuba nobesha zagimana iyo nzu y'ahantu hameze neza hari bayita point stratégique hacuza n'urubuza cyane inzu ya business umupangayi panye n'inzu umupangayi atigeze abimubwira nigeze abimubwira kutama robine arahapanga neza cyakabona na risk birimo bijya bintu ajya amazi kujya kunagoma yinjira muri mur exactement amagoma yinjira muri mur kandi amazi nayo gusesagura amazi ni ikina mbarije amazi naco wowe ngira yari mwumva ko ya business iri lucrative nyene numva itesa cyane gose nukuvuga rero nababwira abantu tujyamanye imitwe tukabura tuyikorera izo nzu zanyu mwiyubaki zozikoresha amadiri koraga maka twubatse oya jidatiye mumbabarire ngene inzu yombona ngene inzu yombona cyambwira ngo ufise ya telefone ati ufise imigambi yihega noze oya mugabo urumva rero donc ibi bintu ngabamba ko biri tugakwa muri ya context ni nkurikizi tuko tugakwa muri ya context ya comptoir twagira wa munsi tukavuga inkuru ya mariage ibya byanditse avuga yuko abantu bapanga abo dupangiye banyina amazu bakwagerageza badufata nabi hariho badugije ko yewe lafa pasi yariha
yo yari ha 600,000 yari ha 600,000 ubu bacambwira ari he 1,500,000 1,500,000 bose mwe nakubwiye narajugumi urumva rero tusabe ababijejwe ho muri leta bashiriho basitege mashira amategeko akingira regulariza mwavuga mbere gaho umunyamakuru nasoma izina ko ndumva iyi commentaire muri none ninde basigaye babipa ku bwinshi n'amanimero yo muri Congo nka jewe vraiment barusha abo ni abeshe aje Michel ni ya numero iyi numero kwita numero zabo zirakora nga WhatsApp ngirango WhatsApp uwo ni umukomisiyoneri aje Michel uri umukomisiyoneri kandi ukinyandikira imbose tuvugana shaka kazi unaho ngira kaguriro oya mbo ivyo bitihwe ico kirahwehwe batura kazi kirahwehwe ako ntakonzi inkuru ya nyine tuza turavanga tuvuye muri iyo onye reka tuje muri iyi mwaro mwaro cyane tujima bayi ari nyasoye ngene kwa bakinyinde ndashobora gukora ego muri mabayi mabayi ni mu cibitoke ni en fait ni turi mu kwezi kwa mars muri ntwarante no kwezi bavuga ko kwitiriwe umukenyezi agateka k'umukenyezi rero ivyo bintu byatanguye gusohoka muri ijya minsi y'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi havuga ngo musitantere wa mabayi yafashe ingingo hari ingingo kandi bisoma uko vyanditse hari ingingo yasohowe mu cibitoke itewe ko umukono na musitaneri wa commune mabayi ivuga ko kuva ku itariki 18 ruhuhuma abakobwa n'abakenyezi badashobora gusubira gukora mu bunywero bwa commune mabayi bivuga ko bishizweho ku mpamvu z'umutekano nibutse muri ra tukiringa naraja kure uri inkuru ya Kirungo Kirungo yone abantu barazima Kirungo yagiye Kirungo sha Kirungo yagiye ahantu ari Kirungo uri muri site niweze naciye mu bwiza ama naimvuye ku isoko hamwijabe ndiko ndi mu bwiza mama umuntu umukobwa ariko ashwana mama ngo jewe ngo mimi ko Kirungo sasa Kirungo yabaye none Kirungo yarimutse yaza mu bwiza oyo isigari kuvuga tema yo kuvuga yuko umuntu atesa ari Kirungo rero werera anyibukije Kirungo urumva ingingo ya mbere ivuga yuko atabakobwa bakora mu bunywero aba baserveuse abakorera kuri reception abakora mu toilette vy'isuku nta mukobwa yemerewe gukora ku bunywero bwa commune muri commune mabayi ikirenzaho nuko abo bigeme n'abakenyezi batemerewe gusubira gufata icupa mu kirabo inyuma y'isaha 2 batari kumwe n'abagabo babo hari umwanditsi wa yaga yandikiye akabaruwa musitanteri wa commune ya mabayi wa commune yaga twese twize anniversaire nziza yaga bigarukako agira ati nyakubahwa ndabandikiye kugira ndabamenyeshe ko tutabona kumwe ingingo muherutse gufata nagahomera bunwa kuba hafashwe ingingo nk'iyi ibohera amaboko imugonga abakenyezi n'abigeme ifashwe kandi n'umukenyezi mugenzi wabo ari we yobabereye imboneza musanteri wa commune mabayi umukenyezi abandanya yerekana ko ingingo y'uwo musitaneri ihonyanga ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kuko ingingo ya 13 ya 13 ivuga neza ko atamurundi numwe yirukanwa mu buzima bw'igihugu kubera igitsina ciwe arangiza asaba ko musitaneri iyo subira kiga neza iyo ngingo yafashe yizera ko izosubirwamo ako kabaruwa kose urashobora kugasanga kuri yaga ni article yo kuri yaga hewe tugaruke kuri ibi bintu donc ni ibintu bibiri udakora kwemererwa gukora mu kabare uri umwigeme nivyemewe honyene nagateka ko droit au travail none ihonyanzwe
urazi yuko unyibukije ikintu yuko hariho n'ama business amwe mu gisagara ca Bujumbura tuje kujana na kure condition gukora bavuga yuko nta mukobwa umwigeme cyangwa umufasoni bakoresha ngo kubera ngo baca batwarinda babagize ivyo onye iriko bariko bara recruter mu ma condition au lieu kwa ntani ngo ni candidature féminine ngo zirankohasha uyaho bavuga bati na candidature y'abantu babagabo rero none iki kintu ko turi mu kwezi ko guharanira agateka k'umukenyezi ibintu mu byumva gute ariko wibuke ko Jamy no ku bintu vya kirungo hariho ingingo umutware yashizeho uyundi mutwara carayikuraho kubera abona ko n'ubundi kubera urana ko yasohowe haraciye hari ku itariki 18 ruhuma urumva deja haraciye hagira hacu kwezi nka zitatu hagira hacu kwezi peut-être niko yatabikurikiranye wosanga iyi ngingo itabandanije kuko ni ingingo itumvikana mu kinjana turimwo gufata ngo urabujije umukobwa ko akora aho hantu ngo kumbuza umutekano ahubwo fata izindi mesure zituma uwo mutekano utohungabana mugabo utabanje guhungabana atawundi mutekano wanje guhungabana kuko rega gubuza akazi umuntu no guhungabanya umutekano kuko mu bisanzwe turi muri ntuzi yo kugwanya ubukene no kugira autonomisation de la femme urumva uciye umubwira yuko ari hadashobora gukora ari hari kumwinjiriza amafaranga umuboheye amaboko imugongo rero numva iyi ngingo ntiyagiyemwo ntuzi nini ya cane iyi nayo yuko ngo ata mukobwa cyangwa umukenyezi bobona mu kirabo isaha zibiri zarenze sijoro aho rero nahaje numva ari kubohera amaboko mugongo umukenyezi uti kubera kandi muze murandika mu commentaire ico mu bivuga ko muvyumvira ko ubu tuzatswa mu commentaire kuko mbaye mu commentaire usanga akenegwa kandi ikiganiro kiko kirakurikirana n'abantu benshi cyane aha abantu basigaye dukurikirana ba ruguru hariho nabo bari muri bafata ingingo nabo nyene bakurikirana ibiganiro bya Silent Vibes nukuza murandika mu commentaire iki ca sambiri ngo gute none Jamy dufate je ndi marié umva ko deja aho umukobwa wewe hari exclu d'office ari mu nzu umva rugaranywe dufate nanje rero je ndi ndubatse umugabo wanje ntakorera hariya canke ashaka kuruhuka yiwe ku kazi ati je shaka kunywa agacupa shaka gusohoka canke turasohotse entre femmes hagati y'abakenyezi ukwacu ku ego eske isambiri geze nimba mfise ikintu ze kasinda kivuga ntibandisha mfise ikintu cambiye mu ntoki isongo isongo sambiri geze ndo ndayitereka hasi umva pick up bihagaze ku muryango fate joriji n'ingoga pick up bihagaze ku muryango ati uritse sambiri ucuhera ukanywa joriji yavuze ko sambiri geze guca gufata icupa mukira ni mukira gufata icupa mukira no vuga iryo ryose yaba joriji yaba umuntu nze amukorora jipo cyangwa iki nusura gukorako ucutaha ambo urumva ucagira nk'aba bandi hari abantu hari abakizwa murazi ko bakizwa tutemerewe kunywa inzoga kandi ni twemerewe kunywa inzoga hari aho guheba inzoga hayashira ngaha akarawi kamata amusariki kimpunze kirombongo urumva rero akaca azaragira gutya akaca kumiza ngaha ko abantu bako barengana urumva rero nimba kwari kuguma ngaho onye ahonye urumva mwokunyegeza mwabagati sambiri mutahe umukenyezi ntiyemerewe kwivuna akanyota arakemerewe gushika kubera iki igihugu ni nyabagendwa igihugu kiguma gikora umwanya amasaha menshi ico kirabo nyambasambiri kitazoba kirugara kubera ko atogumaho nawe nk'abandi urumva nyene hari ingingo no kuri zindi ingingo vraiment ngije guhonyanga agateka ku mukenyezi ico kitihwe atutihwe mbo tugiye aha twari kuri yaga
dushaka rero uyu munsi dufata akanya kaya yaga muri iyi ndwi twabonye kuri page abo bandika ati bafise isabukuru y'imyaka 10. Iyo myaka 10 mwobipfuriza iki? Mubipfuriza iki? Turashaka muri commentaire mwandike ikintu mwifurije yaga kuko yaga iradufasha iradufasha kumenya tuntu n'utundi yaga iraha abajeune ubuzi benshi kandi nawe nyane wanditse ngo yaga bahemba neza turakomeye amashi hanyuma yaga kuri yaga ntakitagira ego turayifurije isabukuru nziza y'imyaka 10 babandanye bakora ndakunda ukuntu ndavuga ngo ndakunda system bakoreramwe yo gukorana no gwaruka kandi no gukora ku masuje ari sensible ama suje aya nitamenye ibinyamakuru canke ama collectif y'ibinyamakuru badakorako ako naga point positif vuze nanje aga point positif no babavugako ndakunda ukuntu bakora muri umwidegemvyo exactement ego barakora umwidegemvyo yagasira nduzovuga ngo isaha uza kuburi ngaha isaha uza kuba wambaye uku uje gukora wambaye ku kazi iki nibiki bo akazi kawe urakazi umwanya wo gutangira ko urawufise urawuzi ntukurengane ni naho cubona na creativité igaragara yaba ku makuru baba kwashikiriza ku ma décryptage cyangwa ku ma analyse ndakunda ma analyse bakunda gukora ku bintu by'amashifre bajana n'umwanya ibintu bigezweho gacaga ama analyse ameze neza turabashimiye rero n'ukuri cyane turaba biraryoshe cyane kubona mushira hanze impano zaba zugwaruka ego cyane kuko ahandi hashi ugwaruka barusaba experience iyo experience bazuyikura he mutabahaye ubuzi exactement rero mwebwe murabaha vraiment iyo confiance isabukuru nziza rero yaga mwandanye muduha amakuru aryoshe okay tutandukire ku nkuru iyihe tucimwayi wacu Imwaro hari umwigeme w'imyaka 24 irababaje batubwiye ngo mwebwe ngo muratusiga kwengo n'inkuru babaje murasanga mwayitwengeje mwashize mu byo gutwenza iyi je sinzonda gutwenga kuko nayo turindire turabe iyo biherera kuko niba natubwiye n'izina ryo kare bahora tugira amazina kandi tuyikura he twakuye kuri Jimbere ya makuru inkuru Jimbere nyene izinkuru irazikarira sana abiyahuye abanyoye amazi ya bateri abandi aha bavuga umwigeme w'imyaka 24 wo ku mutumba Mureba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa 10 ntwarane 2025 inyuma yo kwibaruka inyuma yo kwibaruka umwana agaca munika ibintu bitwenza naho byogenda gute ibintu two bitwenga vraiment kuko hari ikintu kiduga mu muntu uri kuriyumvira ibintu iyi suje tukiringa ndende ndasaba ndasaba gute sinzi bon murakurikirana ibiganiro bya Science Vibes ndayikurikirana kandi cyane mugabo sinzi yuko huba ikiganiro cyane kijanye na aba bana bagira batwaye inda zitifujwe tugiye tukonye sinzi twovyita sinzi ko tuza suivi twe habe campagne sinzi ko baba campagne yo sensibilisation yuko nuwo bishikiye urumva yuko kakano atari nuze iyi kukuntu acha abyifata musi sinzi n'amajambo yo kubivuga neza amakuru ava kuri uyo mutumba akemezwa n'abajejwe intwaro baho nyene avuga ko ugo ruyoya hari hacindwa izibiri ruvutse inyuma yo kwibaruka mu misho uwo mwigeme ngo yaciye aniga umwana amutekera mu magunira aca muta mu kinogo kiri mu mwonga abajejwe intwaro bamaze kumwikeka bace bahamagara inyamiramabi zikora amatohoza umwigeme hava arerekana aho yataye uwo mwana ikiziga c'ugo ruyoya catowe cononekaye gica kirashingurwa umwigeme nawe arahagarikwa gushika ubu nta uramenya icatumye uwo mwigeme aniga ico kibondo abajejwe intwaro bahamagarira bigeme kwegera amavuriro kugira bigishwe ingene bo kwirinda inda z'indaro
nayo uwo yashitse uwo byashitse agatwara imbanyi ngo yovavanura n'ingeso yo kwica. Ni kubera je ndabivuga ni kubera tutaratera imbere peut-être mugabo uyu imbere yo kumuhagarika uramuvuza. Ibi ni normal. Jamy nushobora kwibungenga umwana mu mezi 9 ukamuvyara akamara 2 semaines umwana 2 semaines baba bamaze kumufata Niki ubwo ntiyagize ijya bayita depression postpartum. Byoshoboka ijya depression postpartum irashikira abavyeyi benshi mugabo mva kabandi bacabara ibarungika no kwica abana babo nivyo. Ego hano kwica abana babo cyangwa kwigirira nabi bonyene cyangwa kwigunga cyangwa kugira harakenewe suivi. Ndazi ngaha hariho abantu bashaza kutwandikira ngo muko murashigikira rero umuntu yishe umwana yamuvyaye. Oya mugabo tuko dushaka imbere yuko duhana uyu mukobwa hanwa mbega ni ni cyatumye agiriyo imbarutso y'ico kintu niyi urumva kuko muramufunze agiye kubandanya amererwa nabi mu ntuze kuko uko biri kose conscience yiwe izoguma imwibutsa exactement azogumana remords regret ivyo byose ni ibintu bizomushumita bigatuma wanashaka aremba gusumba. Ego kuko Jamy ntushobora kumbwira umuntu cyangwa cawe ni je batwaye depression era umuntu yibarutse amaze indwi 2 hanyuma urabona yuko umwana yanamwishe akanamutekera akamuta bakaja kumwikeka mu nyuma byaraheze. Ni ukuvuga ngo ntafise umuntu impande yiwe kuko afise umuntu impande yiwe yaramarka le même jour ko atamwana gifise kuko yari bungenze imbanye kugira ishika amezi 9 iraboneka iragaragara naho yo bari za mind itagaragara ko 9 mois hanyuma niyo vyara ngo ashikane ntihagire umuntu arabimenya ahubwo nyene peut-être ashobora kuba yaratereranye adafise umuntu amuba hafi hanyuma bikamurengera nivyo binakabikora inconsciemment. Ego donc ni za nkuru dukunda kuvuga ngaha anyi z'abantu bagize ama acte criminel soit involontaire aussi bayisanga bamwe twavuga wa undi yagira ndajyamara bikoko ibintu nk'ivyo hariho ama acte hariho ibintu usanga abantu bariko barakora abakwiye kubaho une étude cyangwa kubaho suivi bakaraba igituma umuntu yaje uko je ndibaza rero yuko ndashaka ngaruke kwicage twavuga muri comptoir ngo ya episode ya 2 kintu cerekeye santé mentale amagara yo mu mutwe amagara kandi kera twibaza yuko amagara yo mu mutwe ari ibintu by'abantu bari kwa losanti we yiruka yambara amasashe agira iki ariko umenye yuko deja isi ahigeze aho ubuzima bugeze haragira igihe aho umutwe w'umuntu n'imashini ama ordinateur aratwankira yashuka ikiplan yego ikanga gufata amajwi yacu exactement ukasanga rero ni n'ubwenge bw'umuntu n'umutwe w'umuntu hari igihe mentale yiwe iruha ugasanga nico gituma rero kujya turonka abaganga batuvura inzoka na malaria niki habakwiye kuba abaganga banaza bakasuzuma umuntu mu mutwe basuzuma amanunze yagiye ikindi naco tugaruka kuri sensibilisation y'abakobwa kubijanye n'izimbanyi basama batifuje twahora tubivuga n'ubu dushaje tubivuga birakenewe ko bija muri système éducatif bakavyiga twebwe ego culture yacu umenga le sexe ni ikintu kiri tabu mugabo ni abana bubu barakoresha amatelefone barakoresha ibi vyuma by'ubwenge baravyironderera ugasanga basaba information atariyo bagiye guca bakora bagera ivyo bagerageza ukutariko bice bibatuma bakora ibintu batari gukora. Rero ivyo vyigwa tubikure mu w'icumi hamwe batwigisha ingene baharura ngo amaregre baharura ovulation tutazi n'ivyo ari byo kandi twari dukuze mu w'icumi niba bishire hafi gose umwana agera mu w'icumi ageze kurongorwa exactement babishire hafi gose kandi babigire ari ibintu bitahuritse babishire mu nibisanzwe
babishire mu rurimi goroshe mu rurimi gumvikana kugira ngo bitahugwe na mwana akiri muto bitahugwe n'umwana akiriko araja muri adolescence ko adolescence abana bo basarakiri bato ubunye umwana aja mu règle afite 11 ans afite 10 ans abakiri muri école primaire nukuvuga ngo ngaho hantu deja abafise intuze de base ivyigo de base kubijanye n'ubuzima ndoragitsina rero birakenewe cyane ikindi naco abavyeyi mugerageze kuyaga n'abana banyu n'ukuri ntivyoroshe n'ukuri utabirereshejwe nawe urabura aho ubihera mugabo gerageza ufumuja ko igugero wandika uti mbega ntangure gute kuyagisha umwana wanje ndakunda cyane twari ahantu twahuriye ahantu muri formation hanyuma habaho umuvyeyi yadushinga intaya yatubwiye ati jewe nakuze abavyeyi banje tutari kumwe ati mama wanje yari umucommerçante papa wanje nawe yari umuntu akunda kuba ariko arakorera ruguru ati turikurana turakura tutazi ko yuko kuganira ati hari ningiye badusohokana le weekend tukicara gutya tugafungura atakintu na kimwe ati papa mama baricaye bakaganira ivyabo twe turaho mugabo sinari bwumve no kono gushaka kuganira ikiganiro n'abavyeyi banje hama rero niwe yaciye yarubatse uwo mudamu aca avuga ati unye narize kuganira n'abana banje ati nasanze ari ikintu nabuze jewe kandi iyo ndakironka cyane kumfasha ati kugira ntangure kuganira n'abana natanga kubabaza ndi mbega nibiki bigezweho mbega mukunda ibiki niziye tendance zu ati rero umwana amaze kubona approche umaze kumwegera akamona yuko ushaka kugirana ikiganiro nawe arakugurukira none agiye kumenya rero ibigezweho kumenya ibyo bajamwo n'ibiki hama nkaba ama conseil biciye bivanye n'ibyo barakwiyagira okay turagiye kwindi nkuru iyo itiwe turajabutse tugiye muri China tugiye muri China avuga muri makungu mikato turatora amakuru kuri internet bavuga ngo avuga muri makungu dutandukire ku makuru avugwa mu yandi makungu hariho ishirahamwe yategetse banditse ngo ndabisome uko vyanditse une entreprise impose le mariage à ses salariés. En Chine, une entreprise impose le mariage à ses salariés célibataires âgés de 28 ans à 58 ans. S'ils refusent, ils seront licenciés. Shanga muri entreprise iwacu tubishireho. Ku batavyumvise bavuga ngo muri mu gihugu c'Ubushinwa Nikita asigaragura ikiganiro bashizeho itegeko ko abakozi baryo bagira mariage nta museribateri yemerewe gukora muri iryo shirahamwe nukuvuga ngo Jamy na Ozi baragize mariage mukwindwi turatasha ubukwe badide mubirize kubera ko ngira nshireho iryo tegeko kandi mwese mwokwigwa mwe reka ndabagirire wewe Ozi Zoya Edire Udi ninde Tangi Greta Brahets Hachabura Rohiele Hachabura Rohiele n'umwana aracari muto njya afise 20 afise imyaka ingahe Rohiele aracari muto ntaco afise iryo tegeko rero ngeti tumuvuga no migano ngeti twaba tumucokota kandi yo yarashavuye nivyo nivyo mbe twavuze gute nivyo turabisubira kinyuma ugira bisubiramo ngaha kandi ugira bisubiramo yarashavuye Rohiele turamukunda nari ngahe hozimo uvuze iby'ubugufi mwe Ruri bega twateguranye ikiganiro abari ndane kuri yo mwaru yarumiwe nawe yaravuze ati ndabira abantu nkirashiramo shinavyegereza umutima washiramo imijinya abantu ni babi abantu rezihana Ruri bega turarana ikiganiro canje Ruri bega n'umuntu wanje wa hafi are mwari muzi ngo baransa mu dutwatira gwagira ateranye jena gusa mbwira ibintu byabaye muri comptoir ko nguma uzatakarero ku bantu nga hafi gusa none mwibaza ko ndabibandanye
Hajya umuntu ari muremure aratswe ari muremure, umuntu ari mugufi aratswe ari mugufi, umuntu yonze aratswe yonze, uw'inzobe aratswe ari inzobe. None muca muzavuga ngo ngo kucija ngo kiravyibushe. Ngo iyo ngo Jamy ngo amafroti maracisa. Iyo uri biratengo yatema birakoroka nga. Jamy ngo amafroti mari mukumwica ngo twahuye muri ville ngo amafroti marembe. Ndaguruka. Nawe amaguru kubakura kundi kuraha. Nakora Iprogose cy'amaguru. Nanegerana. Akaye mutoke nciye mu maguru. Jamy murabona byandi byo gukuraza amaguru ukuguru gutya akagushira kundi. Gerageza uri kuratura. Fata ukuguru kwawe ugukwaze ukugire gutya. Niyoza kunda kuvyicara uko kuntu muri mu biganye. Ubigire. Jamy ukuguru kwiye kurakora hasi. Ukuyakwaziza. Aya ushiwe exagera usitaka kunze lepa konti. Usitaka kunze. Ama nagoye gaba. Bagenda na gapudre kugira frotman izigume zimumerera nabi. Yambara kola. Ndetse mugenzi wanje arabika iganiro akunda kugira amafoto ndagutahije. Turasigaje inkuru imwe. Irihe? Yo! Iri. Abantu bo muri Canada. Murabakunzi bacu, murakunda kuturaba. Mbe musengera he? Andi muri muri Canada ndikasengera. Yo, nshene ku muri Canada yanyantiye. Nkamwishuye. Sindamuvuga kubera habasanga ndamuvuga kwanza ni benshi bitwa gutyo onye mu diaspora kwandika no mwishura naramwishuye hanyuma nari hajya muri bya bintu berukamwo ibyo bintu nabako byari bitwara umwanya gusa cyane ibyo ndaza gusura kumwishura cyane ndavyibagira ubu nyene ngira ndamwishure ubu nonaha ibaze mu diaspora aramwandikira je mva gura plus 100 plus 300 abantu bose mwana basuzugwe mwana bakomeye nk'ibiti abasigaye bose n'ibiti kandandikira musengera hero abantu muri Canada musengera he hari ama video yasituye nitugira tuvyemeze kubera twayabonye uko yagaragaye mu isengero umuntu ariko arashaka kwinjira bamusohora ku nguvu. Just to be nice. Be nice. Be nice is a church. Be nice. None turasaba abaririmbyi kuko boza kuririmba. We need just a choir to come. Arimba n'ababikoze. Umureke turahamagara police, it is right. Bavuga ngo umupasiteri yarinje yari yaberewe. Yari yarushe. Baramusohora birumvikana ko bavuga ngo mukureho ngo mukureka tubandanye ngo turahamagara police mutware. None shengero ry'Imana ibintu bigeze hiyo saraba kuri data bakuru ibintu bigeze hiyo aho mujyagagurana mujyagumbana mugasohorana mu isengero kweri ariko ibyo twatubizi Bujumbura yego kuko Bujumbura kwa twatura ntayo usanga abantu amasengero aronka udufaranga abakozi bara kera bahora bugarana amasengero ngo twaryugaye bikavuga no mu makuru aterana intebe bakubita n'ingumu mugivyo ntibiryoshe bashana kuri kw'Imana tubibone mu bubare tubibone mu mangu kandi no muri Canada nitubibone ku bakozi b'Imana kandi Canada Canada gasimi ijuru naho nyene baragwana bandindire gasoye abaza babona ite promise mbere kumvuga iki twako turabi birabaje vraiment birabaje sinzi none mukorerande bayari bakorerande dagoni era ingumu kap haroni nindi nabandi nabonye video yindi yabo muri Etats-Unis hari ngo muri Maine kandi cyane n'abamama bambaye ibitenge bafunye n'ibitangambara mu mutwe ngo nana wacha mwana kana kongereza yati biragesha gutwara mu Congereza biragesha gutwara mu Congereza FM biri class uri kwa wa mugenzi wawe biri class ko mu diaspora wawe inyambikibara ekosha mu Congereza shit 11 shit yo ndi muri modoka yasha Nikita ambaye lift abantu basirimu nazi bavuye bo hanze barantu wita polisi nyene ndangira Imana lift hafi ndandure ngo shit turamutse mugenzi wacu 11 itwa 11 ndakora mukije yari yaberewe azokoze yari yaberewe sa uri ataberewe ndamuramukije uzonyuze vraiment nasike
Ndashika ndandikira Nikita ndakurishana. Mwaho kakani ona kakani ko kwihagararako. Je nshobora kuvuga mu Congereza. Reka ngume ntwenga. Bakunzi bacu. Nuko turabakunda. Nuko turabakunda sana. Cyane gose. Muvuga ngo comptoir hiza muguma muja kuraba ari wanditse ngo bashanga nimuzosere kutunyoteza ngo tuguma tuja kuraba ko cagiye kutuma tuja hewe natwe nuko bibigenda uku natwe mukunda comptoir natwe nuko tuyikunda iyo zoya yadutebeje kukidushirirako nashaka nta mahoro aronka vraiment aho dufise gahunda yo kumenya naba oya kwa kangahe twicaranye nko kumuhiri wawe kwa kangahe badutumiye ahantu turi kumwe twese mbenye ko amafoto mwaduhaye ko hamwaraza birabasha rero muhamwaraza badutumye ahantu tubivuge ndabivuge twari invité kwa CEO dimanche iheze dimanche iheze rero twagiye twararyohewe twari bamwe ko yatwari mu yandi mabanga y'akazi amabanga bagiye gusirikira yari gusirikira urumva rero twararyohewe hanyuma rero akuvuga ngo kushaka ikiganiro niba ko twamurungitse hakiri kare taha genda ushaka ikiganiro taha shira ikiganiro nyarutsa rero turabashimiye rero ko mudukunda kandi n'umuntu musubire kwibagira kugira subscribe like and share yego abantu bari dufise ikiganiro kigeze 11 na mugabo dufise abantu batarashika n'igihumbi bagize like yego frame mugire like mwaryohewe liking abasha liking atubone vya Afrika ivyo mutubwira ari ivyo ko mudukunda hanyuma nibutse abantu nibutse abantu yitwa nde yitwa umwe Cheris yitwa Cheris umwe wa brochette oya umwe wa kubasohokana yego tumubwiye programme ni yifashe programme yifashe yitwa nde naba ku mateni menshi ma cyangwa irenganye oya yari ngaha hejuru oya ni hepfo irenganye ako yitwa ijambo ry'umukuru urishima umukura ikirundi ciwe rero hamwe yamba DJ twahuye hamwe ngo ngo kiya kirundi cyane Nikita yagikuye hehe Nikita kirundi cyawe cyose ndumurundi kazi oya birarenze ukuntu hora amateye mukoresha arateye ubwo yitwa gute yitwa Cherissa Bertile kwitonda dafise umwanya wo umva nukuri dafise umwanya wose ukwiye hanyuma tuzanana na Robert Nathan tumugurire akantu kapochette ngo agire umutima mwiza kapochette ndashatse umukate kicaye kirandi bayibasha mwakoze cyane guturaba ibimikate bitanguye kuza aho twanywereye cyari cyaheze ufite umukate kandi nano dukoya hari climatiser icyaye cyakanye cyane nakimaze asha bugica pyo turabakunda sana kwa Mungu kwa imbere yaho mwindi biganiro emwe nakurikira ibiganiro bya Sen Vibes umva ko agira yihenda kuri cyane mwabonye ko ubunye mwasanze gateretse n'ubundi ni jewe na maevre yanje zajya Mungu reka bye bye